Haleluya. Nukuri ndanezerewe. Amen. Ndanezerewe uyu munsi je sinobabwira. N'ubutumwa bwahejeje kuvugwa. Banishimwe. Umuntu yamaze kwakira, ndanezerewe kuba ndi muri iki kibanza, numva ntafise uko ndabivuga. Mana yacu ntibeshe. Haleluya. Ariko reka tuje mu ijambo. Turakoze kuri vyose, urakoze ku mwanya dushikanyemwo, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko shingira intahe igicaniro cawe, urakoze kubw'umunezero wuzuza abana bawe. Tugwahe kaze mu ijambo ryawe Kristo, tanguriro n'iherezo vya vyose, wowe ushigikiza vyose ijambo, kandi mwami natwe dushigikije ijambo. Uragahezagirwa, duteze amatwi icuri buvugane natwe mwami. Ndagushimiye kuri uwo munsi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusome Musiguzi igice c'indwi. Umurongo w'umunani gushika ku 12. Iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Ntukihutire kuraka mu mutima, kuko uburake bwama mu mushaha w'ibifu. Ntukavuge uti ni kuki iminsi ya kera iruta iy'ubu, kuko muri ivyo utaba ubajije ivy'ubwenge. Ubwenge bungana n'umwandu mu kuba bwiza, mbere burushiriza kubera bwiza ababona izuba. Kuko ubwenge ari ubwugamo, nk'uko amahera ari ubwugamo, ariko inyungu iva mu kumenya niyi, ni uko ubwenge buzigama ubugingo bwa nyenebwo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Mvuze ndanenzerewe kuko ubutumwa bwamaze kuvugwa. Mama Kiongozi yatubwiye ati twitegurire Yesu ari mu kuza. Twame tugavye ngo twame tugavye. Imana ishimwe. Ngo twitegurire Yesu ngo ari mu kuza. Ngo twame tugavye. Imana ishimwe. Umutwe w'amajambo uyu munsi uvuga ngo tugumize umutima ku iherezo ryacu. Haleluya. Hari abumva ko ubutumwa bwamaze kuvugwa ngo Yesu ari mu kuza. Ubutumwa bw'uyu munsi buvuze ngo ugumize umutima ngo ku iherezo ryawe. Imana ishimwe. Umuririmbyi yabivuze mwavyumvise ngo mwijuru tuzosayangana. Imana ishimwe. Ryari rya kabiri Pasteur yayiririmbye kandi ngo mwijuru tuzosayangana. Ryari rya gatatu. Indirimbo yindi baririmbye ngaha, baririmbye yindi ndirimbo yuko tugiye kubona mwijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ni rya kane nanje mvuze nti twitegura iherezo ryacu. Irya kane no kuvuga iki giharuro kane nuvuga ngo ni ubwizigirwa. Imana n'umwizigirwa. Haleluya. Imana n'umwizigirwa izoshitsa ivyo. Imana ishimwe. Imana n'umwizigirwa izodushikana mu ijuru. Imana n'umwizigirwa izogushikana mu ijuru. Wewe wumve ni wibagira amajambo menshi yandi mvuga, uvuga uti Yesu ari mu kuza kandi araje kunjana, kandi n'umwizigirwa ninitegura zonshika. Haleluya. Mbe hari ikintu cosumbico? Haleluya. Nta kintu na kimwe cosumbico. Wumve ko vyavuzwe kenshi. Imana ishimwe. Ngo Imana yavuze rimwe numva kabiri. Imana yavuze rimwe abantu bane barumva ngo Yesu araje. Imana yavuze rimwe abantu bane barumva ngo araje. Ngo urushire umutima ku iherezo ryawe. Haleluya. Umurongo w'umunani wavuze ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu. Hari itanguriro. Umuntu wese ariho arafise icyakora. Nta numwe adafise icyakora. N'uwicaye muhira, n'utagira ikintu, n'uja gusaba aba yasohotse kugira icyakora. Imana ishimwe.
ariko ntituriko tuvuga iherezo ry'umuntu wese, turiko tuvuga iherezo ry'abakiriye Yesu. Imana ishimwe. Iherezo ry'abakiriye Yesu hariho ivyo yabasavye gukora, hariho ivyo bagenda barakora, kandi iherezo ryavyo risumba itanguriro ryavyo. Imana ishimwe. Umunsi wizereye waranezerewe, umunsi wakiriye Yesu waranezerewe, ariko umunsi wabonye Yesu ntaco bipfana. Haleluya. Cyo ituma navuze ngo ndanezerewe, kuko iyaba uku twariko turatamba twoshitse mwijuru uku nyene, kandi wumve kubw'amajambo ariko aravugwa ko Imana igushaka mwijuru. Haleluya. Imana irashaka kugira iherezo ryiza, Imana irashaka kurangiza neza ico watanguye, Imana irashaka kugisozera neza. Nico gituma ikubwira iti mu vyo urimwo vyose, mu vyo ucamwo vyose, mu vyo ukora vyose, uvyutse uryamye ugiye gukazi usubiye kuryama, ushira imitima ku iherezo ryawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ushire umutima ku iherezo ryawe. Abana b'Imana ngo nabarongorwa na Mpwemu w'Imana. Abana b'Imana nabo igihe twakira Yesu twaronse Mpwemu w'Imana kugira ngo atuyobore. Iyo Yesu ashaka guca dutahana ubwo nyene twakiriye byari gushoboka, ariko hari ibindi yateguye yuko twokora muri iki gihe, kandi agashaka yuko tubikora turongowe na Mpwemu w'Imana kugira ngo tuze dushike Imana ivuga iti mukozi wanje mwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abari kumwe na Yesu, abakiriye Yesu, abarongorwa na Yesu, twategerezwa ivyo yaduteguriye byose kubirangiza neza. Kubera iki? Kubera Yesu ari mu ruhande rwacu, kubera Mpwemu w'Imana ari mu ruhande rwacu. Muri iki gihe, si muri iki gihe gusa, nuko wakiriye Yesu uba winjiye mu bundi bwami. Nubwo uri munsi uri mu bundi bwami, rero uri mu bundi bwami uri kuragwanya, utegerezwa kugwanya. Turavyumva? Utegerezwa kugwanywa. Rero utegerezwa kugwanywa, ukaba ufise Yesu na Mpwemu wera mu ruhande rwawe, muba murira majorite, muba mufise inkomezi zisumba ubwo bwami buriko burakugwanya. Twategerezwa kurangiza neza. Imana ishimwe. Imana iravugana nawe ngo nshaka kukurongora urangize neza ivyo naguhaye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo umwana w'Imana hagize ikimugora, kabara karyo kugusubira kongerwa izindi nkomezi, gutangura mu buryo bushasha. Muri iki kintu numva novuga akaroro ka Yuda na Petero. Imana ishimwe. Yuda turazi neza yuko nubwo yari kumwe na Yesu, akaba ari we yacunga ubutunzi bwa ministere ya Yesu, mu buryo bw'Impwemu ntibari kumwe, kuko Yuda yari mu caha c'ukwiba, c'ugukora mu mufuko. Niko batubwira igihe yasiga amavuta i Betaniya ngo yasanzwe akora mu mufuko. Nuvuga mu Mpwemu ntiyari umwana w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Igikorwa ciwe ntiyashoboye kukirangura neza kuko atarashigikiwe n'Imana. Imana ishimwe. Mwibuke Petero, na Petero yarakosheje kwihakana Imana, umukunzi wawe, abantu bagaragara mu bihe bigore, nawe nyine vyari vyoroshe, ariko kubera we ntikara kameremere kiwe kukugira imitima ibiri imbere y'Imana. Imana ishimwe. Siko kameremere yarafise kugira imitima ibiri imbere y'Imana. Yuda wari kariko kameremere kiwe, ariko Petero ntikwara kameremere kiwe. Nico gituma igihe haje bibagwanya bose bakagwa, Yuda yahezeyo kuko yaciye yiyahura, ariko Petero yarahagurutse asubira kugenana n'Imana, ashitse umuhamagaro wiwe. Imana ishimwe. Kugira ngo rero tse dushika amahoro, Imana iratubwira ntimugire imitima ibiri. Imana ishimwe. Ntimumvange, ntukore ikintu ngo kibemwo citwa igigabitanyo. Igigabitanyo n'icyaha biratandukanye. Ikigabitanyo ni ikintu ukora uzi neza ko Imana itayikunda, ukavuga uti carananiye. Amen. Icyaha nico ukora giturumbuka gutyo. Yuda cari kigabitanyo, Petero cari icyaha gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
abana b'Imana rero bararonka inkomezi n'ubutabazi budasanzwe n'ubwenge budasanzwe ku bwamwe mu Imana mu bihe by'ibibazo, kuko twenyene ntitwobishobora. Iki gihe turimwo ntitwoshobora kunesha, ariko hariho ubutabazi niwemera kugira umutima umwe ugororokeye Imana, ukemera mpwemu w'Imana, umutima wawe ukawugumiza ku iherezo. Ico cyose ukaguma wiyumvira iki kintu no gikora ndabandanya nyene, simpava nsanga n'igihe hirya. Imana ishimwe ngo itanguriro, ngo iherezo ry'ikintu rititanguriro. Amen. Imana ishimwe cyane. hariho abahizi twovuga baronse ubutabazi bw'Imana, kuko Imana yari yabagendeye irababwira icyo bashaka ko baragikurikira baragikora. Nkuko natwe uyu munsi hariho ikiri kiratubwira, ariko iri kiratubwira harya Imana ishimwe, turi mu bwami, twarabwiwe kwagura ubwami. Hariho ikiri kiratubwira uyu munsi, nitwitaho gukora icyo yatubwiye nukuri zodushigikira. Ntibiva ku myaka umaze, hariho abakiri bato, hariho abafite imyaka iwe, hariho abakuze, ariko aho ugeze hose Imana iragushigikira. Twavuga kubagendewe ari bato, twavuga kuri Dawidi, twavuga kuri Yosefu, twavuga kuri Daniel, bari abana bakiri bato, ariko hariho icyo Imana yari yabavuze ko baramenya ko bari mu mugambi w'Imana mu buryo budasanzwe, bashira amaso yabo ku iherezo ryabo. Imana ishimwe, bashize amaso yabo ku iherezo ryabo. Burya Dawidi yatashira amaso ku iherezo ryiwe ntiyagenda atice Sawuli, kuko yaramusumvye inkomezi. Imana ishimwe, haleluya. Iyo adashira amaso ku iherezo ryiwe yaramusumvye inkomezi, ariko ku bwamwe mu w'Imana yari muri we ntiyashobora gukora icyo kintu. N'igihe akaryo kaje akagenda kubikora, Imana yaramutabaye, iratuma umugore wa Nabali ati mutangire ntagende kora bijya bintu. Hariho ubuntu bw'Imana buba kubayubaha, buba kuba yatoranije, buba kubashize umutima kuri yo kugira ngo bashitse umugambi wabo, buba kubashize amaso yabo ku iherezo ryabo. Turaza amakuru ya Yosefu twese, ingene yanse muka Potifari kugira ngo ashobore gushika ku Imana yamuteguriye. Imana ishimwe, cyari igitego gikomeye, ariko Imana yaramuneshereje. Imana ishimwe, ufise umutima umwe ku Mana, ivyo umwansi yose azokuzanira uzonesha, uzoshika amahoro. Imana ishimwe. Hariho ba Daniyeli, haleluya. Hariho Daniyeli nawe yari nyene umwana mutoyi, womenga bakujanye uri nyagano, hanyuma bakaja gukoresha ukundi, bakwiciye abantu, bakugiriye nabi, womenga ushitse hariya nawe wokora ikibi. Ariko hariya yashitse arondera Imana, yashitse ashira imbere Imana yiwe, agaragaza Imana yiwe, ashira amaso ku Mana yiwe, kuko Imana ryari ryoherezo ryiwe. Kandi turazi ko Daniyeli yabaye uhambaye. Imana ishimwe. Twovuga benshi mwese murabazi, barya bose banesheje ko bashize amaso ku iherezo ryabo mu rugendo rwabo. Imana ishimwe. Imitego yabaye myinshi. Mu Baheburayo baravuga bati ko tufise igifungu c'ivyabona, natwe tuzonesha. Umunsi Imana irakwibukije igifungu c'ivyabona. Imana ishimwe. Nimba hari ikikunesheje, uze kuraba ku gifungu c'ivyabona, uvuga uti nanaka yaranesheje, nanaka yaranesheje, nabijya yarabinesheje. Imana ishimwe, nanje ndanesha. Imana ishimwe, kubera Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Nivyakunanira uravuga uti Yesu nshoboza. Reka dufashe muri dusomere muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 25 gushika kuri 30. Haleluya. Ariko muri ivyo byose uguvuga uti Yesu uraje, sinzogukura kwijisho, kuza kwawe niko nkumiza kwijisho, gusayangana ninakubona niko nzokumiza kwijisho. Haleluya, amen. Umve kwa ico cigwa cy'uyu munsi, Matayo 11 kuva 25 kugashikura 30. Umutwe w'amajambo ravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome Data,
kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data, kandi nta wuzi umwana atari data, na data nta umuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje uhwahutse. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Bariko bararirimba ngo Imana yacu ntibesha, ngo ishigikira icyo yavuze wikagishitsa. Imana ishimwe. Abantu ariko ndavuze ni iki Imana yari yabavuze ko yaragishigikiye iragishitsa. Imana ishigikira umugambi wayo gusa. Imana ntitukurikira mu migambi yacu, ariko mu mugambi wiwe murajana. Imana ishimwe. Amen. Nubwo rero woca mu bintu bikakuruhisha bikakuremera, ariko uri mu mugambi wayo iragushigikira. Imana ishimwe, iragushigikira. Aha Yesu yari kahamagara abarushe n'abaremera, avuga ngo abishuriye inzoya. Imana ishimwe. Aba bantu yisi inzoya n'abantu ntibarabana, barabana mu by'ubwenge bwo mu isi n'ubuhinga bwo mu isi. Imana ishimwe. Ariko mu Mana bari bakuze. Imana ishimwe. Aranezerwa cyane kuko aba bantu bari bamenye umugambi w'Imana, kandi yarazi ko Imana izobashigikira. Imana ishimwe. Arababwira ati abarushe n'abaremerewe nimuze. Imana ishimwe. Muri ubwo rugendo ruja mu ijuru, nababwiye ni bundi bwami uba uri kurakoreramwo. Urahura n'ibikuruhisha, urahura n'ibikuremera byo kubuza gushika hariya. Imana ishimwe. Byo kubuza gushika mu ijuru hamwe Imana iri kiratubwira, ariko arakubwira ati ingo ndakuruhura ndagutabara. Imana ishimwe. Ngo mwiremeke ingogo yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima. Ngo ndumugwaneza ndiyoroheje. Iyumvire, Yesu n'umuntu kuva gihaguruka yatanguye kugwanywa n'abakomeye. Imana ishimwe. N'abahambaye n'abiyita abanyabwenge. Si ikintu coroshe kubona ugwanywa n'abantu bose, no kumwica bagashaka kumwica muga ntivyari gukunda. Ariko muri ivyo byose kubera we yari kumwe n'ijuru, kubera umutima we yawushira kuri se, kubera atakintu na kumwe atakora atari se akimuhaye, kubera ubuzima bwiwe bwari ririya herezo ry'ijuru rya data. Imana ishimwe. Nubwo yahura n'ivyo byose yaguma ari umugwaneza. Kubera iki? Kubera ubwiza bw'Imana bwaba bwumuzuye. Muhemu w'Imana niwe yorosha byose. Imana ishimwe. Nimba uri urushe cyangwa uremerewe, rondera kuzura muhemu w'Imana, nukuri uroroherwa, biroroha. Imana ishimwe. Avuga ngo wikoreze ingogo yanje. Imana ishimwe. Ingogo ija ku nka zibiri. Inka zibiri, hanyuma bagaheza bagakubita gutya zikagenda zigaca zirarima. Avuga ngo inkoreze ingogo yanje. Nukuvuga ko Yesu aja ku ruhande rumwe, nawe ukaja ku rundi. Imana ishimwe. Akavuga ati tugende rero ndagufasha. Nibiki bikunaniye, nibiki bikuremereye, tugende. Imana ishimwe. Ndiko ndimvira kuri ijambo niyumviriye umwana mutoyi, ndashobora kuba nteruye indobo, hariho umwana nkurya, umwana myaka 2-3, akavuga ngo ndaguteruze, ntumwankira. Acaza ngo muterure, kandi akabona ko ateruye, kandi ari wowe uteruye. Imana ishimwe. Rero Yesu yakubwiye ati wikoreze ingogo yanje, abakubwiye ati nyizera. Imana ishimwe. Ati cyagihe nari ku isi ivyari kugutsinda utahari, naraje ndabitsinda, naraje ndabinesha. Rero nyizera, ruhuka, hanyuma ubandanye unyitega, jewe ndakujabutsa. Imana ishimwe. Aba bose tuvuze n'abantu bahuye n'ibidasanzwe. Yoba Dawidi, yoba Daniyeli, yoba Yosefu, n'abantu turetse kuvuga Yesu uko twe tuvuga ngo yari Imana, ariko bari abantu bahuye n'ibibagora bikomeye, ariko bikoreje ingogo y'Imana barizera.
niho natahuye uko ingogo ni ukwizera ukarekurira Yesu. Imana ishimwe. Mu by'ukuri n'ibisazi, haleluya, mu by'ukuri n'ibisazi, kwizera n'ibisazi, ariko arakubwira ati ndekura tugende. Imana ishimwe. Wowe ukabandanya uzi ngo n'amahoro, haleluya. Imana ishimwe cyane. Numva novuga ikintu kuri iki. Mu minsi iheze, mu myaka iheze, naragize akabazo k'umubiri, ndagwara ndababara gose. Hantu mbwira uti ndapfuye. Icyantabaye ni iki? Ego narabagiye ahantu hugucinyizwa hamwe, numva ko no gusenga biranse. Ariko ikindi gihe ndavuga ni ariko ndafise Imana, nubwo nopfa noja mu ijuru. Rero nimba nzoja mu ijuru, nta gituma ntosenga Imana. Mana, niwampa ni minota 5 mwumva mu mubiri meze neza, nzoguhimbaza. Haleluya. Hanyuma Imana irangirira ubuntu, ikazira amakanya. Ndamenya neza ni akanya mfise nako gusenga, nta bwoba. Muri wewe nta bwoba. Kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu. Udashaka ko ndagukorera nta kibazo, ndaza. Ariko iminsi isigaje niyo kwitegura, ndaguhimbaza, ndakunezererego. Amen. None simpagaza. Haleluya. Mumpere Imana mashi. Imana ishimwe. Ishobora kuba yaranshije aho hantu kugira ngo uyu munsi nawe uvuge uti nimba byagenze haje ko namaze imyaka 2 ntashika. Imana ishimwe. Nimba byashitse kuri urya najewe nibe birashoboka, ugahagarara wizeye. Imana ishimwe. Ikoreza ingogo y'Imana. Haleluya. Ikoreza ingogo ya Yesu, nta kinda gusavye. Nico gituma avuga ati iraremurutswe. Haleluya. Iraremurutswe kuko ntagusavye kuja kurima, guharura iki kibuga cyose, ntagusavye kwikebagura, abusavye kumwizera. Haleluya. Kumwizera gusa bituma tugumiza amaso yacu kuri Yesu, kandi bituma tugumiza amaso kwijuru. Haleluya. Kwiherezo ryacu. Imana ishimwe cyane. Amen. Utizeye, uwizeye aba mu karuhuko. Utizeye nta karuhuko, uraruha nyene. Imana ishimwe. Nimba urushe umubwira uti Mwami Yesu, ubu ndashaka kuruhuka, ndabigukoreye. Ko yabivuze nuko bishoboka. Amen. Nuko bishoboka. Turuhuke muri Yesu. Ruhuka muri Yesu, mukorere byose. Wowe umutima wawe ushire ku iherezo ryawe, ushire kuri Kristo. Haleluya. Amen. Yesu numugwa neza. Nawe niwa ushira umutima kuri Yesu, ukamwemera ukuzura mpemu yera, nukuri uzosanga uri umugwa neza. Amen. Umutima uruhutse usanga uri umugwa neza, usanga umuntu ameze neza. Haleluya. Ariko umutima urushe, umutima uremerewe, ewe biragoye. Sinira kubibasigurira, turabizi. Imana ishimwe cyane. Muri uko kugutabara aguha ijambo wizera. Amen. Zaburi 119:5 bavuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge ryanje. Amen. Arakubwira ati ndakumurikira, akaguha ijambo ukuma kuri iryo, ugafata kuri iryo. Je nabufashe kuri iryo, ndaguhimbaje nivyo, nta bindi, turajana. Haleluya. Amen. Wirondere ijambo, niyo ngogo y'Imana. Kuja imbere y'Imana ukambwira uti none bimeze gutega Mana, akaguha ijambo umva ari byoroshe. Imana ishimwe. Amen. Kuko ibindi biraruhishije, biraremereye. Imana ishimwe cyane. Rero wikorera iyo ngogo, wizera Imana, we mu karuhuko. Imana ishimwe cyane. Muri urwo rugendo rwo kudushikana mu ijuru, rwo kugumiza ijisho amaso yacu ku iherezo ryacu, hariho amajambo 3 numvise Imana yampaye twoganirako. Ni byinshi byo tubuza gushitsa ku iherezo ryiza, byo tubuza kurangiza ibikorwa Imana yaduhaye neza, cyane cyane byo gushika mu ijuru. Ni byinshi, ariko numva noba yagisha kuri 3 gusa, dufatiye muri iki gisomwa twasomye uyu munsi. Eka dusomere usubire mu murongo w'8.
dusubiremo umurongo w'umunani. Umusigozi. Umusigozi umunani kangahe? Umunani. Indwi umunani. Iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Amen. Amen. Ng'umutima wihangana ngo aruta umutima w'ubwibone. Imana ishimwe. Iherezo ry'ikintu rita itanguriro ryacu, ariko umutima wihangana uruta uw'ubwibone. Muri uru rugendo nababwiye hariho ibintu byinshi bishobora kuturuhisha bigatuma ureka kwihangana. Numva tutoja mu byanditswe byinshi, nari nifuze ko tuhasoma ariko nitunda kuhasoma. N'igihe Mose yatuma guharura 13, igihe Mose yatuma abatasi gutata igihugu Imana yari yabahaye. Imana ishimwe. Ico gihe bari bamaze umwaka bavuye muri Egiputa. Bamaze igihe kinini kuri Sinayi. Imana iriko irabaha ivyagezwe. Mu kuva muri Egiputa turibuka ingene Imana yabanye n'aba bantu mu buryo budasanzwe. Ibasanze ahantu habi, ngo bavuga ngo ibikorwa babakoresha nibaga ingene babivuga, ariko byari ibintu bibi gose bibaruhisha. Imana ibasangaho barihebuye, irigaragaza imbere y'abanyegiputa, irabateza ivyago, nabo ibagirira neza, barabona ko bashigikiwe n'Imana. Wowe sinzi vraiment uwumva Imana iri mu ruhande rwawe, ntiwumva ko ngana gutyo, wumva uvyibushe. Imana ishimwe. Wumva uvyibushe, wumva uri muremure, bya bigatanya byari byabacinyije baba basigaye babibona hasi guke. Cyane ko Imana yari ihejeje gukubita ibimana byo muri Egiputa, hari habaye ikirere ciza. Imana ishimwe. Ariko hari ikintu c'icumi yari yakoze, icago c'icumi cuko yica imfura z'abanyegiputa, ariko bobo urupfu rukabarengana, hakaba Pasika. Imana ishimwe. Irabaha Pasika, irababwira iti raba abandi abatari kumwe nanje ngene bigenda, ariko mwebwe ndabarenganje. Ati iri ni joro ryanyu ryo kurengana. Imana ishimwe. Nasomye aho hantu Imana ivuga iti iri ni joro ry'Uhoraho. Pasika twumve ko ari ikintu kidasanzwe. Imana ishimwe. Igihe Yesu yaza mu isi ntibavuze ngo iri ni joro ry'Uhoraho, ariko igihe yabaha Pasika yababwiye ngo iri ni joro ryanje, ngo muzohore muri berako maso. Muri Kuvayo 40, ndibaza ko ari 41, ni muri Kuvayo. Imana ishimwe. Sinahafashe ku mutwe ariko nta kibazo, ni muri Kuvayo. Irababwira iti ni joro ryanje. Navyumviriye ko ndiko ndiyumvira kugena Imana yari yabanye nabo ikabiyereka, ndiko ndiyumvira iryo joro ry'Uhoraho, nibuka ko twimirije irindi joro ry'ukwibuka natwe Imana yadukoreye. Imana ishimwe. Numva no kivuga ko nkavuga nti kwijoro rya Pasika ni wumva izi nyigisho, kumva icyo Imana yavuganye natwe uyu munsi kwidushaka mu ijoro, kandi ibyo bintu byabaye kuri urya munsi, ijoro rya Pasika uzuribereko maso. Imana ishimwe. Uvuga uti ni ijoro ry'Uhoraho. Kuri bonane turaba maso, ni kindi gihe cyo kuba maso nivyo, arikiri ngo n'ury'Uhoraho, twibuka icyo twaronse. Nawe avuga ati muzokwame muvyibuka. Arabana nabo arabajabukana ikiyaga gitukura, abandi barafa nabo arabajabukana. Arabana nabo abajana mu bugaragwa, arabagaburira manivuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Arabagaburira manivuye mu ijuru. Ikindi kirenze ko arabaha n'amazi. Mu Bikorinto wa mbere igice c'icumi bavuga ngo ico gitandara ngo cajana nabo, ngo ayo mazi ngo bayavoma kuri ico gitandara ngo yari Kristo. Mwiyumvire kunywa ku mazi avuye muri Kristo. Mwiyumvire ayo mahoro, mwiyumvire uwo munezero, mwiyumvire uko kugubwa neza. Imana ishimwe. Arabaha ivyagezwe ku musozi Sinayi, baramubona umuriro.
baratinya baravuga ati Mose wowe duga twe ntutubwire ariko mu kanya gato yavuze ngo genda abatasi baragenda Imana ishimwe ndiko vuga icambere nashatse ko twumva twoyaga ko uyu murongo watubwiye ngo kwihangana umutima wihangana Imana ishimwe Imana ishaka ko tugira umutima wihangana Imana ntiyabajaniranije ibi byose nariko ndababivuga kugira ngo wumve ko Imana ntiducunze kugira ikujaniranye Imana igucunze kugira igushikane mu ijuru Imana ishimwe nabo nijoro twari ko turayaga ndababwira ingene urukundo rw'Imana ingene gwengenga ingene gwinginga ingene gwihangana ingene ruramba Imana ishimwe aba bantu murabe ibintu mwaka wose abakoreye igacivuga iti ngiki igihugu ni mucinjire Imana ishimwe Mose ngo yababera nk'Imana uko yababwira iki Imana ivuze ariko mu kanya gatonye 10 bakaza batanga inkuru zidahuye n'ivyo Imana yababwiye ati hari abanaki haleluya Imana yo yashaka bagumiza umutima ku gihugu c'isezerano no ku Mana haleluya igihugu c'isezerano n'Imana bari kumwe kuko bari kumwe ngo inkingi y'umuriro yagumana nabo mbega hari bari kumwe n'Imana ngaha aba bantu rero baca bazana inkuru zinyuranye n'ivyo Imana imaze umwaka ibigisha birabananira kwihangana Imana ishimwe Imana irashaka muri ibi bihe ko wihangana ukamenya Imana muri kumwe ukikoreza ingogo yayo ariko kandi ukagumiza amaso kuri hamwe wasezeraniwe amen uko ku munsi baguma bahatubwira baguma bahadusigurira bavuze ngo tuzosayangana Imana ishimwe ko twashikariya tugasayangana kwari uko kwibutsa ngo dusayangane ariko ngo wihangane kuko ejo canke no kuri umugoroba ushobora guhura n'ikintu kikagutevya Imana ishimwe aba bantu byabananiye kwihangana umwansi arabatevya imyaka 40 haleluya imyaka 40 kubera bibananiye kwihangana ngo ugutuje abakwambuye yarabambuye vy'ukuri ko benshi barapfuye Imana ishimwe cyane Imana iturinde gupfira mu bugaragwa Imana igushoboze kwihangana wihangana gushika kwiherezo kuko ivyahariya kwiherezo ntaco bipfana n'ivyo ngaha ntaco bipfana n'ibiryoshe byose tworonka ngaha Imana ishimwe ntaco bipfana n'urugo ntaco bipfana n'umwana ntaco bipfana n'amafaranga ntaco bipfana n'abagenzi ntaco bipfana n'umwimbu nta nakimwe Imana ishimwe kubw'ivyo wihangane Imana irashaka ko wihangana kandi iri kumwe nawe ikubwira ati ikoreza ingogo yanje ni wondi ni washaka ndaguha ijambo riragufasha kandi uricakire Imana ishimwe haleluya umireko niyo ngogo Imana ibiguhaye niwo kwizera Imana ibiguhaye kugira ngo ugendere mu karuhuko Imana nishaka ko turuha haleluya amen intumwa zarashoboye kugendera mu kwizera iyo zitagendera mu kwizera ntivyari gushoboka mwe mu Imana yaraborohereje hanyuma birakunda Imana ishimwe cyane dusomere muri guharura 14 dusomere umurongo wa 200 mwohere kuri 21 gushika kuri 23 ariko nukuri ndahiye uguhoraho kwanje ndahiye n'isi yose izokuzura icubahiro canje jewe uhoraho kwabo bantu bose babonye icubahiro canje n'ibitangaza vyanje nakoreye muri Egiputa no mu bugaragwa bakangerageza ibihetangabo 10 byose ntibanyumvire nukuri nta numwe azobona igihugu nari nararahiye basekuruza ko nzokibaha nta numwe muri abo bankengereye azokibona amen Imana ishimwe cyane iri ni jambo rikomeye gose ngo nta numwe muri abo bankengereye azokibona kutizera icyo Imana yavuze ngo vyitwa kuyikengera Imana idufashe cyane
haleluya. Imana idufashe ikivugana natwe kugira ngo tuze dushike hariya, ngo kutizera ngo nugukengera Imana. Imana idufashe dushobore kuronka ijambo twishimikiza, ntidukengera Imana. Imana ntibone ko twayikengere. Imana ishimwe. Imana natwe bwira kira twibutsa uyu munsi iti munyizere. Imana ishimwe. Timunyizere. Igihe twakira Yesu umwami n'umukiza, wewe wari winjiye muri pasika yawe, ko niho wari wakiriye ubuzima, ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Niho wari wakiriye ubugingo budashira. Kuva ikijya gihe yakubwiye iti koreza ingogo yanje, nyizere, zera ijambo ryanje, hanyuma unkurikire. Imana ishimwe. Kandi ni waryizera nzogushikana amahoro, ariko nitagizera uzoba unkengereye. Imana ishimwe. Je nasavye imbabazi kuko haraho kenshi byangoye, kandi n'ubu ndasaba inkomezi kugira ngo mbandanye nizera. Imana ishimwe. Ubuntu Imana yatugiriye twebwe, hariho amaraso atweza akadutunganya. Ayo maraso akadushoboza gusubira muri ca kibanza. Imana ishimwe. Amen. Ngo wihangane, muri kugora wihangane. Kuri iki kintu cyo kwihangana nibutsa gakuru k'umukozi w'Imana yitwa Martin Luther King, ujya yagwaniye guhabuka kwa abirabure muri Amerika. Yarakunda Imana. Ikindi gihe ngo araremegwa n'ivyo ari karacamo, kandi by'ukuri uri umukozi w'Imana uri kugwana n'igisika nka kijya ategezwa kuremegwa. Ngo araremegwa. Yesu umugore akijijwe, bose bari bakijijwe. Araremegwa gushikaho bimunanira, aridoga. Imana ishimwe. Aridoga kuko aba bantu babanje kwidoga. Imana ishimwe. Ngo aridoga, arabona nyine umugore abona ko inkomezi zagiye. Nca yakoze ngo cafata yambara ipiri, impuzu zirabura. Impuzu zirabura urumva zivuga ngo aragandaye. Umugabo arataha aramati, arabona ko azambaye, avuga ati bo ngira ni umunsi nabukeye. Ati kubera ki wama mu mpuzu zirabura? Ati nguma nambaye impuzu zirabura. Ati kubera Imana yarapfuye. Ati Imana yarapfuye. Ati none yo bitapfuye bikakunanira kwihangana kwico yatanguye muri wowe izogisozera. Ati yarapfuye. Aca arumva message, aca arahaguruka, atoye Imana ntiyapfuye. Imana ishimwe. Imana yacu ni nzima. Imana yawe ni nzima. Haleluya. Ivyo bikugoye byose Imana yawe ni nzima, ntiyapfuye, iri kumwe nawe. Haleluya. Nimba ufise umutima umwe iri kumwe nawe, izokujabutsa, uzoshika amahoro hariya. Tuzoririmba uzana turukuzunguruka intebe y'Imana. Haleluya. Haleluya. Tuzoshika amahoro. Imana ni nziza. Navuze ko ntiturondera kugira ngo itugwishe, iratugirira imbabazi nyinshi n'ikigongwe cyinshi katwengenga. Iyaba ngo idukorera ibihwanye n'ivyo dukora yo tumara. Ariko urukundo rw'Imana ni rurerure. Ni rurerure. Amen. Imana ishimwe cyane. Dusomere umurongo w'icenda kuri aho nyene amusiguzi. Ntukihutire kuraka mu mutima, kuko uburake bwama umushaha w'ibifu. Amen. Amen. Dusomere n'Abanyefeso 4:26. Nimwaraka ntibibakoreshe icaha, izuba ntirirenge mukiratse. Amen. Amen. Icya kabiri Imana iriko iradukebura ko ni shavu. Je muri Bibiliya yanje bavuze ngo ntukihutire gushavura mu mutima, ngo kuko ishavu ryama mu mushaha w'igifu. Imana ishimwe. Ngo ishavu, ngo inzu y'ishavu ngo n'umutima w'igifu. Imana idufashe cyane kugira ngo ze dushika amahoro. Imana iravuze ngo twirinde ishavu. Haleluya. Wirinde ishavu. Hari ibintu byinshi byo gushavuza. Hari ibintu byinshi biriho byo gushavuza muri iki gihe. Ababisirayeli
barageze ahantu bashavura. Mose na Aroni bariko barababwira bati oya nimwihangane, oya baca bashaka kubatera amabuye. Iyumvire, Mose yabakuye hariya yavuganye n'Imana, muga kubera ishavu baca bashaka kumwica. Umutima ubitse ishavu ucuba igipfu, bakora iby'ubupfu. Imana ishimwe cyane. Imana irashaka ko twirinda ishavu. Wirinde ishavu niryaza, Imana ishimwe ngo niryaza riraza kuko rirakubira, ngo ariko nturirarane. Imana ishimwe umenye ko utashobora kurirarana ku bwa rya juru, ku bwa rya herezo ryawe. Haleluya. Ni ntambara kuri ugiyambure, ariko byose biva kuco ugamije. Imana ishimwe cyane. Haragakuru nariko sinzi ngene nariko ndasomejo telefone nsoma gakuru, inzoka ngo yagiye mu nzu bajya babaza yo mwisaramara, ngira ni saramara muri Minwizere. Imana ishimwe ngo iragendayo, hanyuma igiyeyo ica kuri ujya musomeno ry'ababazisha, iciye ko irakomereka, ikomeretse ngo kirashavura. Ishavuye ija kuwukomora, ikomora ikikomereka mu kanwa. Kurabona ko ni nubugi bwose, ikikomereka mu kanwa. Ikishavura gose, ahubwo urabona hari inzoka mu kwica zifyonda, icayizingira kirafyonda. Ishavu ikirapfa. Ishavu ririca. Ishavu ni wowe rigirira nabi. Imana ishimwe cyane. Ako kantu nako nari kuronka Imana niko yagatanze. Ishavu ni wowe wigirira nabi. Ntukemere gushavura. Ruhuka. Imana ishimwe ikoreza ingogo ngo ucumugwa neza, umererwe neza mu Mana. Imana ishimwe cyane. Ntukemere, nturare, riraguterana umwami, ariko ntuwemere kurara muri iryo shavu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niwihangana uzohakura intahe, uza gushingira abandi ingene Imana mwemu w'Imana, Imana wabanye nawe ijuru, kuko ijuru rihari ariko riri kuri twebwe, kuko nta mwanya uriho mu ijuru. Ubu niyo turi, niko batubwiye, niko ijambo ritubwira, kandi turavyizera ko twicaye muri Kristo. Imana ishimwe. Nitwagumiza amaso hariya twamana intahe zingene Imana yaturinze, zingene Imana yamaramaje shetani. Haleluya. Abamarayika bakanezerwa. Iyumvire mu marayika wawe iminsi yose agenda gutanga raporo y'ingene wanesheje. Ngonjejwe jewe ngo raba n'umuhizi. Haleluya. Imana idufashe. Haleluya. Imana igufashe nawe gwawe batangira raporo nziza. Imana ishimwe cyane. Dusomere Umusiguzi murongo w'10 gushika kuri 11 ce turangiza. Haleluya. Ntukavuge uti ni kuki iminsi ya kera iruta iy'ubu, kuko muri ibyo utaba ubajije iby'ubwenge. Ubwenge bungana n'umwandu mu kuba bwiza, mbere burushiriza kubera bwiza ababona izuba. Amen. Kuko ubwenge ari ubwugamo, nk'uko amahera ari ubwugamo, ariko inyungu iva kumenya niyi, nuko ubwenge buziga mu bugingo bwa nyenebwo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntukavuga uti ni kuko iminsi ya kera yari myiza kuruta iy'ubu, ngo kuko muri iyo utabubajije iby'ubwenge. Imana ishimwe. Abana b'Imana ntibishoboka ko iminsi ya kera iba myiza kugera iyo ugezemo. Imana ishimwe. Ushobora kugira ibikugwanya byinshi, mugabo kubera ubugendana n'Imana, kubera ubujana n'Imana, kubera uri kumwe na mwemu yaragushoboza, hari ivyo ugenda urakora, hari ivyo ugenda urubaka, hari ivyo ugenda uratabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Honyine hariho uvuga ati kera ngikizwa byaba byoroshe, narasenga buno nyene gaca ndishugwa. Ariko kera
ntiwari bwamenye ubwenge nk'ubwo ufise. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ngo rihishuwe, niko batubwiye, nibwo bwenge. Imana ishimwe. Umwana naho abamerewe neza uwo kubwira gusubire kuba umwana ntiwokwemera. Imana ishimwe. Uko wakira ijambo ry'Imana niko ukura, niko uronka ubwenge, niko wegera Imana, niko uba umugabo mu Mana, niko novuga. Imana ishimwe. Haleluya. Rero nta muntu akuze yovuga ngo iminsi ya kera niyo myiza. Oya, byaba byari byoroshe gusa muga sivyo vyiza, kuko ubu warungutse ubwenge. Naho waziye honyene ku majambo amaze kuvugwa, uyafashe nkama. Imana ishimwe. Uko wari aho waza siko utaha umeze. Imana ishimwe. Utaha wakuze kandi wongeye ubwenge. Amen. Tuza kufungura kugira dukure, kuko ijambo ry'Imana ngo nico kurya, nukugira dukure. Imana ishimwe. Nukuvuga uri mu Mana ibihe biguma biba vyiza, kubwo ubwiza bw'Imana buguma bwongerekana muri we. Haleluya. Haleluya. Ukanezerwa, kuko si wowe unezerwa, nibiri muri wewe bizana umunezero. Umuntu avyibushe ntushobora kuvuga uti uravyibushe. Oya, arazi ko avyibushe ko arabibona. Imana ishimwe. Uwonze aramenya ko yonze nyene, uko ashonje hari naho aguma yicaye vyanse ngo ariko arazungurirwa kubera inzara. Haleluya. Ariko uri mu Mana, uri mu Mana uraronka ikigushigikira. Uri mu Mana ngugira ubwenge, ngugira ubutunzi. Imana ishimwe. Ahavuze ngo ubwenge ngo bungana n'iragi mu kuba bwiza, mbere burushiriza kuba bwiza abariho. Ngo kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko amahera ari ubwugamo, ariko inyungu iva mu kumenya niyi, nuko ubwenge buzigama ubugingo bwa nyene bwo. Amen. Ikindi cya gatatu nashaka kuvuga ko navuze kwihangana, navuze ishavu. Cya gatatu nashaka kuvuga ni ubutunzi. Haleluya. Umwana w'Imana ubutunzi bwiwe ni ubwenge buva ku Mana. Imana ishimwe. Ni ubwenge buva ku Mana. Ubundi butunzi ego ni ubwugamo, kuko hariho ivyo bigufasha, ariko nta bugingo bishobora kuguha. Amen. Ikiguha ubugingo nico gisumba vyose. Imana ishimwe. Ubugingo nibwo busumba byose, nico gituma na kwa kwihangana na rya shavu wo vyirinda, kubera ico twaronse muri Pasika cyotuma wihanganira vyose. Imana ishimwe. N'ubutunzi nibwo gusamaza, kuko woba uhomvye, kuko nubwo bwo bubwugamo bufise igihe bugerako. Imana ishimwe. Jena natanguye kugwara ngiye muri pansi. Hari utuntu nyene umuntu aba yarateguye, atutu rero tuzomfasha gutya, nzotwifashisha gutya, naciye ndatwifashisha mu kwivuza. Imana ishimwe. Ariko naho natwifashije gutyo, navuze nti mbega none tumwe nahora mvuga, ubu turiko tumarira iki? Ko mbona nkubiswe, rero amakuru ya Yobu, ko mbona nkubiswe gutya, ubu tumariye iki? Kuko uragera ahantu iryo tunga ushobora kuronka mu buryo budatunganye, wibaza uti mbe ubu bimariye iki? Nukurya sindya, nta n'akaruko k'umuntu tumwe bishobora kumba. Haleluya. Ariko ubwenge ngo buzoguha ubugingo, ngo ubugingo nabwo ngo ni Kristo, ngo izizigiro vy'ubwiza. Haleluya. Haleluya. Muri Zaburi 62 umurongo wa 10 haravuga ngo itunga niryagwira ngo nturishire ku mutima. Imana ishimwe. Muri Luka 12 umurongo wa 15 avuga ngo mwirinde ukwifuza kose, ngo kuko ubugingo bw'umuntu butava kubihinda atunze. Imana ishimwe. Ntitukiganyire kuco tudafise, ahubwo turondera ubwo bwenge, turondera ubwo butunzi, kuko n'ubutunzi by'ukuri. Ijambo ry'Imana muri Matayo 6:33 havuga ngo murondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ngo isigaye muzoko byongegwa. Imana ishimwe. Ngo turondere ubwo bwami bw'Imana. Igihe twakirase umwami n'umukiza twari twinjiyemo, ikiba gisigaye n'ukugwana kugira ngo umeyo.
haleluya, ni ukugwana kugira ngo ngumeyo, hanyuma kandi ninjizeyo n'abandi, ntagura ubwami bwa data, Imana ishimwe, hanyuma ngumize maso yanje hariya isi yo niho mu ijuru, hanyuma nze ngereyo. Imana ishimwe. Turondera ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye tuzovyongerwa, n'iryo tunga tuzovyongerwa, ariko ntiridutse amazi. Mwovuga ngo uri kuvuga itunga muri iki gihe, none nta masezerano dufise. Jewe sinshaka kuba utizera, sinshaka kuba ukengera Imana, ndizeye ko nzobona ubutunzi. Haleluya. Tuzobona mu Burundi, tuzobona Burundi tujabutse, Yesu niyo bataraza, Imana ishimwe. Tuzobona ubwiza n'ubutunzi mu Burundi, tuzobona iby'amasezerano, tuzobona ryakanguro, tuzobona kumererwa neza. Imana ishimwe. Turondere Kristo, niwe tanguriro, niwe herezo ryacu, niwe bugingo, niwe herezo ryiza. Imana ishimwe. Abikorosayi igice cya mbere 27 havuga ngo Kristo ngo ivyizigiro vyo kuronka ubwiza. Mu byashuro hano bavuga ngo niwe alfa na omega, ngo itanguriro n'iherezo. Amen. Itanguriro n'iherezo. Urumva umunsi watangura, kuko twari twarapfuye, wari utanguranye nawe, ujanye nawe, uzohereza hamwe nawe mu bwiza, mu cubahiro. Ngo kuko ngo niyahishurwa, ngo niyaseruka, ngo azobahishuwe, ngo natwe tuzohishuranwa nawe, ngo dusayangana. Siko bavuze. Imana ishimwe. Nicyo ituma navuze ngo ndanezerewe kubw'amajambo yose yavugiwe ngaha uyu munsi, n'amajambo aguha ivyizigiro, aguha kuramiriza. Imana rero ivuganye nawe, wihangane, kuko nta kintu cotuma uta hariya hantu Imana yakuteguriye na kimwe ku isi kihari co gusumbira Kristo. Imana ishimwe. Ikubwiye ngo wirinde ishavu, kuko n'urupfu. Kandi ubutunzi nibwagwira, ntubushire ku mutima, ushire umutima kwitunga ry'imwemo, ngo ijambo ry'Imana ngo ribe rigwiriye muri wewe kugira ushobore gushika hariya, kuko ngo iyo niyo ngogo Imana ikoresha kugira ikujabukane. Yesu abaho umugisha. Haleluya, haleluya. Ariko ndiyumvira ingene igihe ku ntambara ya kabiri, intambara ya kabiri isi yose yagwanije Isirayeli, nca niyumvira ibigatanya byari byahagurutse kugwanya abisirayeli, atari uko cyagwanya Isirayeli gusa, ariko yagwanya umugambi w'Imana kugira Isirayeli ntigisubire kuba igihugu. Imana ishimwe. Ku bihe byiza tugeze mu by'uko Yesu agaruka, iriko irakubwira ati komera, kandi ntuyumvire ngo ni bariya, ni wewe ukomera, ugahagarara neza, ukitegura, ugahagararana n'Imana, ukitegura mu mutima wawe kuba umuhizi w'inkomezi, kuko Imana yiteguye kuyizanira benshi mu bwami, tukinjira mu bwami bw'ijuru buri hafi. Imana ishimwe. Ubwami bw'ijuru buri hafi. Haleluya. Ubwami bw'ijuru buri hafi gusumba umunsi twizeye. Imana ishimwe cyane.